Nkiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mbana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya makuru agezeko ariko aravugwa cane kuri uno mugoroba w'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 aho tubagiye kubagezako amakuru yihutirwa cane ariko aragarukwako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko Bujumbura hari umutegetsi akomeye kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura irizwi nka Mpimba. Uwo mukenyezi akaba ariko aragirizwa kuba afise imashini ikora impapuro z'inzira. Muri ano makuru turaza kubabwira uyu mutegetsi ninde, amakuru yo kugira ngo afatwe yoba yaraturutse hehe. Muri ano makuru turaza kubabwira kuri byinshi kuri uwo mutegetsi ariko aravugwa muri ayo makosa akomeye cane. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku bindi biriko biravugwa cane nk'ibijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije umwaka wa 2027. n'amatora benshi bariko baravuga ko vyinshi, bamwe n'abandi bariko baribaza nimba mugambwe CNDD FDD ugiye kongera guha amahirwe President Evariste Ndayishimiye gusubira kwitoza mu gihe imyaka irenga 6 amaze arongoye igihugu c'u Burundi. Ibintu vyinshi vyayangaye. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nteguro zikomeye cane zoba zatanguye gutegurwa kubijanye n'amatora. Muri ano makuru turaza kubageza ko vyinshi cane twajeje gutoza mu masoko yacu. Muri ano makuru kandi si ivyo gusa, turaza kubabwira ku rupfu rw'umubabaro rwa Jackson Bahati, igihangange cy'umumenyesha makuru cyashengeye. Turaza kubabwira ivyinyegeje inyuma y'urwo rupfu ndetse n'ivyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko ibi n'ibintu tutakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido. Bwano makuru nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe banza ufyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no shene yanyu mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, mu Burundi ubutwari bwa Jackson Bahati igihangange cy'umumenyesha makuru cyarashengeye. Bujumbura kuwa 17 Ntwarante umwaka wa 2026 umumenyesha makuru w'u Burundi Jackson Bahati yaritavye Imana kuri uyu wa mbere wa 16 Ntwarante umwaka wa 2026. Ntiyari umwuga gusa, yari akarorero keza yubahwa n'isoko ry'umuhamagaro kurwaruka ruriko rurakurikira mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. SOS Media Burundi irashimagiza uwo mugabo, ibikorwa vyiwe ivyo yakorera ikibano vyabaye ngirakamaro ku mwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Inkuru ya Ariane Majeste Barenga, hari abantu bakora akazi, hari n'abandi bagahinduka umwitwarariko wako. Jackson Bahati yari muri abo mumenyesha makuru akunda umwuga, munyamakuru kuvyo umunyamakuru avyemera, munyamakuru w'umutima. Inkuru y'urupfu rwiwe yakwiragiye mu muryango w'abamenyesha makuru nk'incamugongo. Kuri uwo mugoroba kuri uyu wa mbere ubutumwa bugufi bwa WhatsApp bwonyine bwari bukwiye kugira ngo buhagarike ibikorwa n'ibindi vyariko birakorwa. Bahati yapfuye. Gutahura ubwo butumwa byabanje kungora, ndondera kumenya ko ari byo koko, mu nyuma ngira agacerere kakurikiwe n'agahinda kenshi. Ku banyamakuru benshi b'Abarundi urupfu rwiwe rusigura kubura citegererezo, umugabo atihayagiza ariko w'ingirakamaro cane aho yari hose yaremesha abandi kandi ibikorwa vyiwe vyatanga icigwa. Umugabo akunda akazi kandi afashanya. Nahuye na Jackson Bahati muri 2016 mu Cibitoki mu kiganiro catunganijwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Moise Pierre Nkurunziza. Uwo mugoroba abamenyesha makuru bashika 100 bari babuze aho barara, amahoteli yose yari yuzuye abategetsi.
Kuri iyo ngorane Jackson Bahati yarahagurutse adatevye urwamo ubwiwe yaratunganije uko abamenyeshamakuru boryama, hari naho yatanga amafaranga yiwe. Bukeye bwaho yarasuzuma ko buri wese ashobora gushika ahabera ibikorwa. Uwo munsi ntiyari umumenyeshamakuru gusa, yari n'ubuhungiro. Mu burengero bw'Uburundi yari nk'urwego yari yoroshe gutora. Ico abajijwe yama yishura ati nta ngorane, gutyo agafasha akanashigikira abamenyeshamakuru benshi. Umunyamwuga w'intungane kandi w'intwari mu murwi w'ikimenyeshamakuru Iwacu, kimwe mu bimenyeshamakuru vyigenga bike bisigaye bikora mu Burundi, aho nagize amahirwe yo gukorana nawe Jackson Bahati yaboneka nk'umuntu atadohoka kuco yiyemeje. Kumwe nawe nyine twarakoze ingendo mu burere bwa kure, rimwe na rimwe burangwamwo umutekano muke mu gihugu, mu barabara agoye cane, mbere no mu bihe bitoroshe. Kw'iterabwoba, igisure n'ingorane, yaguma ahagaze neza, ntiyarya igiturire, yama yishimikije ikintu kimwe: ukuri n'ubugwaneza. Muri iki gihe umwuga wahungabanye, yari umumenyeshamakuru akomeye yigenga kandi agendera akarangamutima, uwafasha abandi kandi akaba n'akarorero. Kiretse kuba umunyamwuga, Jackson Bahati yari umugabo w'umutima. Yarafasha abamenyeshamakuru bashasha akabereka ivyo azi kandi ntiyareka gushigikira biboneka ababikeneye. Akamwemwe kiwe kari katumye bamwita Jembe, isuka, ikimenyetso c'ibikorwa no kuramiriza. Ku bwa benshi yari umuvukanyi w'umwuga, werekeza abandi, umugenzi, akarorero. Uruhombo runini ku mwuga. Jackson Bahati asize ishusho y'igihangange mu mwuga w'Uburundi, ashinze imizi kandi akingira urwaruka rwose. Naho yahuye n'iterabwoba n'igitsure, ntiyigeze aheba, adohoka ku vyo yiyemeje. Ukwiyemeza kwiwe k'umwuga udahengama, wubashwe, bizokwama mu mitima ya benshi. Umunyamakuru w'Umufaransa, umwigisha yari amuzi, yamuvuze ko ari umusore adasanzwe. Ndababaye cane kumenya ko atakiriko, aruhukire mu mahoro, niko yavuze amaze kumenya inkuru y'urupfu rwiwe. Ayita inkuru iteye ubwoba. Urupfu rwiwe rusize ikinogo gikomeye kuzibira, ariko iragi ryiwe rizogumaho mu bantu. Yigishije abamenyeshamakuru, yabaye hafi no mu mwuga, aho yamye yitwararitse ndetse afise n'umwete ukomeye cane. Iragi asigiye abandi bamenyeshamakuru bivanye nuko yabayeho. Jackson Bahati asigiye kandi igikorwa gikomeye abasigaye, kubandanya intambara yo kumenyesha amakuru adahengamye kandi y'ubuntu. Ruhukira mu mahoro Jambe, mutima w'abavukanyi bawe no mu mateka y'umwuga mu Burundi. Umuco wawe ntuzokwigera uzima. Mumenyeshamakuru Jackson Bahati, umumenyeshamakuru Majeste Barenga. Reka turahojeje umuryango w'uyu mumenyeshamakuru mugenzi wacu mu kubandanya no makuru. Reka mbere yuko tugaruka kubiriko biravugwa kuri wa mutegetsi yafatanywe imashini ikora impapuro z'inzira i Bujumbura, reka tubanze tugaruke kubiriko biravugwa ku matora yimirije y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 mu Burundi. Imyiteguro ku matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza 2027 igeze kure. Prosper Ntahongwamiye arongoye umurwi Seni yabishikirije kuri uyu wa 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, mu gihe uwo mugwi waruramutse utanguza inyigisho ku bagize uwo mugwi
zizomara iminsi 2. Mu ijambo ryiwe Prosper Ntahongwamiye yamenyesheje ko abitavye izo nyigisho ko bazokwiga kuki batora nuko batora, aha ngo bizotuma nabo nyine bazoca baheza bavyigishe abandi inyuma yo gushiraho imigwi izoba ijejwe gutegura amatora haba ku rwego rw'intara hamwe n'amakomine. Ahamenyesha kandi ko bazorabira hamwe uko abatari bwakwize imyaka yo gutora mu mwaka w'2025 nabo nyine bazokwandikwa kugira ngo bazokwitabira amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2027. Ku kibazo caho imyiteguro igeze kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka buca dutangura 2027, Prosper Ntahongwamiye amenyesha ko imyiteguro igeze kure ndetse ngo n'ikirangamisi c'amatora kiramaze gutegurwa vuba bazokimenyesha. Mwomenya ko mu mwaka w'2027 hategekanijwe ko hazoba amatora y'umukuru w'igihugu, gusa inyuma y'amatora aheruka kuba y'abashingamateka, abanuzi b'amakomine ndetse n'abakenguza amateka. Ariko nanone amatora yimirije ni amatora akomeye cane, amatora aho umugambwe CNDD-FDD harimwo zuguru aho bariko baribaza ugiye kuzaba arungikwa n'umugambwe kugira ngo yitabire amatora yimirije, bamwe n'abandi batakiriko baraha amahirwe menshi Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko bamwagiriza ko imyaka 6 iheze arongoye Burundi atagikorwa gikomeye cane yoba yarakoze, ahubwo ko ibintu ngo vyaciye vyunyuka, ntawuzi uko bizahera iyo zuguru iri mu bihangange vya CNDD-FDD. Tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri wa mutegetsi yafatanywe imashini ikora impapuro za pasiporo. Bujumbura, umukuru wa quartier arapfunzwe azira ubusuma bw'impapuro z'inzira. Bujumbura ku wa 17 Ntwarante umwaka w'2026, Claudine Akimana umukuru wa quartier ya Bwiza muri zone Bwiza komine Mukaza mu gisagara c'ubutunzi apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba riri mu bumanuko bw'igisagara. Yagirizwa kuba yarakoze mu buryo butemewe n'amategeko ubutabo bw'inzira bw'abanyagihugu yagenewe bo muri Kongo bashaka kuja mu bihugu by'Abarabu kuronderayo akazi. Abanyagihugu bo muri quartier ya Bwiza basaba ko ubutungane bukora akazi kabwo kugira ngo buhane abategetsi bakoresha nabi amafaranga yabo bagahonyanga amategeko. Ubusuma bwateguriwe muri quartier kuko amakuru yakuwe muri iyo quartier yabivuga. Uwo mukenyeze Akimana yarafise imashini imufasha gukora ibitabo vy'inzira n'izindi mpapuro z'ingendo, aho nyine muri quartier abanyagihugu muri Kongo benshi baraza imuhira iwe kenshi kurondera izo mpapuro. Hari bamwe bo bavuga ko bamaze no kuva mu gihugu bakoresheje izo mpapuro z'inzira z'ubusuma cane baja muri Arabie Saoudite. Ifatwa ry'uwo mukuru wa quartier bivuga ko ryatewe n'ikibazo c'umunyagihugu wo muri Kongo yatakaje ipasiporo yiwe. Uwo yari aciye aja kuri polisi, ku gipolisi kijejwe gutanga amapasiporo pafe gusaba ko yoronswa iyindi, ariko acarafatwa azira gukoresha impapuro z'amagendo. Mu gihe c'amatohoza yaciye amenyesha ko iyo pasiporo yari yayihawe na Claudine Akimana, akaba yari yamuhaye ibiturire. Pafi yaciye imenyesha igipolisi co mu Bwiza naco kiza kumufata hanyuma kiramushikiriza ubutungane. Urubanza n'ivyifuzo vy'abanyagihugu. Mu ndweze sentare ya Mukaza yarafashe ingingo itorohereza Claudine Akimana acarungikwa mw'iroro rikuru rya Mpimba rya Bujumbura rizwi nka Mpimba. Abanyagihugu bo muri iyo quartier ubu basaba ko amategeko ashirwa mu ngiro ataguhingahingama kugira ngo bahanwe bose abategetsi bakoresha amabanga yabo mu guhonyanga amategeko bafatiye ku bibanza barimwo ivyerekeye amatora y'abakuru b'imitumba
n'amakaritsiye. Claudine Akimana yari yatanguye amabanga yiwe inyuma y'amatora y'abajenama n'abakuru b'imitumba n'amakaritsiye yabaye kuwa 25 Myandagaro umwaka wa 2025. Yasozereye igikorwa c'amatora y'uwo mwaka. Ibice birenga 300,000 vyararonse abajenama batanu. Waronse amajwi menshi agacaba umukuru w'umutumba canke wa karitsiye kugira ngo atunganirize neza abanyagihugu. Abiyamamaza bose bari bitavye nk'abigenga. Nivyo nyine vyashikiye Claudine Akimana, ariko nanone hari n'andi makuru menshi agenda aramuvugwa ko kukugene yakoresheje umunsi mukuru ko yatowe maze agatoza abanyagihugu amafaranga ndetse n'ibindi vyinshi bitangaje bigenda biramuvugwa ko. Turakengurutse cyane rero kuri mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibutsa ko mwavyonda kuri sabone canke subscribe kandi kanya n'ibindi bishasha bizabigeze ko bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.